umviriza ntushaka kuvuga ngo umuntu ntanzigo agira umviriza ndakubwira ikintu kimwe ntushaka kuvuga ngo umuntu ntanzigo agira umviriza none gashushu umuntu ntanzigo agira kandi kuravuga ama acte y'ububi ariko arakora none gashushu unye umuntu arumva aho tugiye kugera gute tudahanye umwanya vuga ibintu uko biri urekeye kuvuga ibintu none simvuga wowe ivyo ushaka mvuga ivyo Jane yumvamo Ndababwire sawa bandanye merci chouchou sivyo rero Bujumbura yarahubutse cyane umuntu yaje kubizanamo ni umuntu w'inkozi y'ikibi ni umuntu we afise umutima mubi muri we afise ihungabana muri we kandi ashaka gukorera iki we akora ikintu ashaka gukora ikibi you understand so kuza gushakisha NellyNatt ngo babeshe ibyo babesha ijya ni aho yakoze cyane kandi igihe aho yakoze nari kuba ndi umuntu ndiko ndashakisha nk'impapuro muri Etats-Unis nari kuba maze kuzironka kubera bari kuba bamfashije nibyo batari bazi so ariko jeco no kubwira ndakubwije ukuri Bujumbura naho ushaka kaza nyuma azoguma nuko ashaka I don't care ariko sinzokwama mvuga ico ntazi ujya mukobwa nta kibi ciwe nta mutima mubagira gusa nta nderagira period kivuga nico mwibarabara nyene kiratukana kiragira yes urumva nico mwibarabara ariko umutima mubi kuvuga ko ofise n'umuntu yovuga ibintu bikibagirana yes ariko kuzana NellyNatt kajya gasizi imwe kajya nagakoko yari yononeye kandi bishobora nawe kumugwako kumuhitana bagatangura kumushiramo ko akurana n'inkozi z'ikibi ziza gushakisha abarundi bari mu bihugu byo hanze which is not good abantu bakora ibintu bibaza ngo nisho no reka nishiremo dukora ibintu twibaza ngo nisho ariko ejo bikazoduhitana sindi ngaha ngo I'm pleading anyone jewe ndabasubiriyemo I don't look for friendship look for me so gusa ndavugisha ukuri kandi nta mutima mubi je niyo nagushavuriye ndagutuka nkavuga mpejeje nca ndengana biba vyaheze nta n'umutima mubi ntanzika nta n'ikibi no gukorera jamais nta n'ikibi no kwifuriza urinze ubona ngeze kuri etape yo kukurondera wewe kugira ngo habe ikintu nuko haba habaye ikintu kitameze neza ndakubwire nico kintu nk'ubu nubona ko Bujumbura yantutse yagize nta n'inzigo ndamufitiye ariko reka ndakubwira umuntu ariko arakwega imitsi yanje baby mama kandi baby mama ariko arankwega ninahaguruka nkamurondera tujya tuvideo twiwe nkadushira hanze trust me azoca gwara depression reka ndabwira ikintu kimwe kubera ni wa hosting abantu baza kumugena arakurondera mu buzi arakuta gusuragura mu buzima bw'utwo dufaranga byo batukana ibintu biri ngaho ku karuma reka ndabwira ikintu kimwe baby mama first off wewe ikibazo cyawe ntashutse kutigabira agatsindwa antoka jewe ndazi ibyo nakoze kuri social media I am not coming here to be explaining myself ibyo nakoze narabikoze hari igituma nabikoze sivyo ko ryari shavu I understand ko ryari shavu bidasigura ko ejo niyo baza kubinyishbutsa nazogenda kubona uwo muntu ngo ndamubone ngo ni umwasi wanje jamais Washinda murondera kuva hasi guco tuba ucuri na buhoro jamais jewe nta muntu aza kumbwira ibintu vy'ibiki byabona tandukanije nabo twaryamanye no kumwene ndimara no kumwene ngwaye depression ngo hanyuma ce ndamuronde ce ngo citamugira umwasi wanje I don't care uyo depression nayo wamini uyibuze ngo ndayigwaye sinje ndayigwara uravyumva jewe uzokuraba niro kurano kandakubwira ati nivyo yene ndakubeshuza kubera nivyo nyene wewe waragiye uradagaza ubuzima bwawe gose it's outside honey ni igitabo cuguruye take
responsibility of your own actions. Ujyane rinatera n'umusi numwe aza kwiexcuse ngaha aye ngo urumva ngo jewe ngo urumva ngo naratutse umuntu ngo yamayishigikira ko afise amaprofi. Kandi ababwire NellyNatt muje murako kumuvuga je namufashe mu basazi. Hinge ndashaka kubwira Niruka. N'umuntu Hari agakoko n'agashitani. Agakoko kandi kariyakiriye ko agakoko kandi n'agakoko gasflying solo. Baby mama ushaka kuba idayimoni wenyine gafise ihungabana muriko bavuga ngo show me your friends, I will tell you who you are. If we see that group ni group y'abantu ni hehe bwabo urabangamiwe cyane. Ni hehe wari bwabo n'umuntu ashaka kudragging uwundi muri politike mu bintu bishobora kumwica ngo niyagera kuri ya hopo. She's even so stupid. Let me show you how stupid she is. Urapostinze ifoto y'umuntu uranditseho ngo uyu muntu ngo agiye kuza I don't know blah 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 ngo mugiye kingana uku ngo hama ngo yatutse president ngo bavuze yatutse president karivuguruje wumve ngo hama ngo tugiye gukoresha amatohoza mbe urakoresha amatohoza urinde wanyondwiwe. Reka Indira meze gatoya. Reka kuvuga nabi. Ato reka meze. Hanyuma ngo amatohoza ngo niyaboneka ngo bikavuga yuko ngo atari we ngo ngo nzoza ngo ndamubeshuze. Who the fuck are you bitch? Umviriza ndakubwira. Ivyo twarayicece. Vyaravuzwe vyarahetse. Oya ntivyahetse. Reka ndabwira igituma vyahetse. Kuko postinze agapostinga nigiye ngo agiye kuza ngo mu kwezi kuza. Hell no. Umva nahaguhebeye nahatambire. Baravuze ngo umva listen. Bujumbura yaciye avuga ngo none ngo ko yaciye ahindura ngo gutaha ngo nuko bazi ivyo bakoze. Do you know what that means? That means no listen none ivyo twakoze iryo jwi rya Bujumbura ryavuze ngo nuko bazi ivyo bakoze niryo ryavuze wa musi mbaza NellyNatt nkavuga ngo muzohore mwumviriza. Nico gituma nkunda abantu bafite ubwenge ntakunda abantu bari stupid. Muzohore mwumviriza mutegereza amatwi. Igihe mbaza NellyNatt ati eske urafise preuve ivyo bintu muri ko muranyagiriza bakubwiye ko nabivuze. Uyo Bujumbura niwe yaciye amubwira mu Giswahili ngo birahari ngo turabifise. None ko babifise haba narasabye ko babiplayinga birihe ntibira playinga jusqu'aujourd'hui. None ndiko nagirizwa ivyo ntazi ntiwumva ko ari imigambi y'ubwicanyi bafise muri bo. Banzirindire urumva wewe bakubuze kuja kubaho uryohewe. Nanje urumva barabonye yuko Burundi Burundi naravuze ati ubundi muba mumenasa ngo sinzoje mu Burundi kwe dinda kuziri nuko umeraho simbayeho neza sinjya ndafungura mbayeho neza nukuri niyo nariye ndagenda nkarira bahagume bonyene homa nibahinjoyinge mugabo one day bizohera ntamvura idahita. NellyNatt tuzomubura mu Burundi. None nk'uyu munsi apfuye ko ata munsi n'isaha mbega ko twese turaba jeune abantu bitwaza ukaba umengo bari bameze nk'abakuze ko gatoya mu myaka 40 hamwe dufate batoba bakiriho sivyo tukaba tugihari. Mbega uwo camwishura ivyo we kwa karo umuntu abikinzikiye cyo muryohera Uburundi tuzobutahamo kuko abakora ikibi si igihugu si ubuyobozi n'abarundi bihishije inyuma y'ubuyobozi nabo ba NellyNatt
nibo baja gukorana n'inkozi z'ikibi zo ku ruhande bakaza bakadutegera kuri ahaye bakatugirira nabi. Umva re naho ubwiye we kwine reka kubuha pouvoir umuntu atabe ujya ajejwe iki mu gihugu oya karidandaza ivyo yavuze kuri ozi akagenda kwivugisha ngo yarabivuze ngo ndabifise ngo nzobitanga ngo tuzobiraba biri hehe ayo mbe kuki atagera amakuru n'abazi nico yageragira mu saze yanamuharira ati ça fait 4 ans undondera 4 ans Queen wabaga just started jamaze ku mwaka n'igice ubu tugiye twinje mu mwaka wa kabiri wowe utangura kumva yuko umengo bizoherera ngaho umviriza ujya rero ushima kagakecuru arakarozi nivyo nakubwiye ni ntukavuge ngo ujya aye ngo ntangusha umuntu w'inzigo ngo kubona ngo yakoze wowe nushaka gufata umuntu however ishavu ryo gutwara sivyo aha kuri izi mbuga hari abantu benshi twishuranye nabi mugugiye ukaraba ugasanga nta kintu na kimwe kiri serieux dupfa twawe nama misunderstanding ni ibintu by'ibigugu commentaire yasomwe kutariko nakayapfutse kutariko nakari muri muda tariyo biki ugasanga mwishuranye nabi kandi alafa mukagenda mukagira mukiyunga uro muzi turi ngaho dutanguye kudraginga abantu muri politike dutanguye what the fuck hi Alicia hi vuga nukuri na karonzi uvuye twashaka kwemeza ko ari karonzi nukuri nimucike intege naco azobagira nukwiyemeza reka ndabwira ikintu kimwe NellyNatt talks shit uravyumva she talks shit kandi rero mugace mibaza ngo arafise abantu bamujigigi uravyumva mugiye ukaraba abantu usanga bagenda bakacota ngo gukora amakosa kurumva ko NellyNatt bakicwa n'ubwo bro she's nothing ikindi kintu naco uburundi reka ntitwara nta muntu amushigikira gusa reka ndabigusubiriyemo mu Burundi akorana n'inkozi z'ikibi zinyegeje umviriza nabigusubiriyemo none izo nkozi z'ikibi niyo bakorana who do you think is going to respond about negali Charon banzu urindire Queen ndakubaza ikibazo kimwe wewe kuva aho bumviye bagirane sivyo aba abarundi bo babagirirwa iki sivyo ko kenshi bahora babafata banagize sivyo ugasanga dufate habaye nk'ibintu bashobora gufixa ugasanga biciye muri regla donc ukungene bashobora kubiga diplomatique uravyumva bitabanje gutera induru turamaze kubona aba diaspora benshi bafungwa kandi bagafungwa ujya nta kintu na kimwe afise kiri solide ku buryo igihugu gishobora kufunga hama igihugu ufise mu bwene igihugu bwa kabiri ngo buri kifuza kuvugira kandi ni ingene tunye sindaheza kandi niyo bwaza kuvugira ntibazobaza ngo NellyNatt ni wabizanye bazogenda kubaza uwo muntu yagufunze ico ukungene byagenze kandi uwo muntu azoba afise ahantu agenda kukugira kuko aba bantu b'abazungu si abana beza ntibadukunda bakurikiza ikintu citwa itegeko mfise question shosho sivyo kuyikubaza ko ranshigike NellyNatt ndi kubikubwira nk'abantu bafise ubwenge bakoresha n'ubwenge bazi n'ibihugu ukuntu aho bigeze nuko bikora sivyo wowe waragiye mu Burundi NellyNatt yagufungishije no chérie pardon oui ou non byarabujije gusubira oui ou non umviriza écoute pardon tuje kure oui ou non oui and no oya ariko we yatanguye sivyo oui and no kuko yabikoze indirectement ntabwo yabikoze directement ariko yarabikoze c'est ça ntiyabiko umviriza
nabikoze kumviriza gusigurire no Queen tugende gahoro gahoro parce que ibintu byose bugiye inyishu zose ni ziri muri general ujye ukungene ndamublaminga kwihagarika ryanje sivyo de pas ari we yaje imbere ngo araje gufungisha Charon no biko yabigizemo uruhara ntabwo yabigizemo uruhara ahubwo icyo yakozemo uruhara nuko ambassade itaje ku itantahuye because bivanye n'amajambo yari karavuga no c'est différent bagufunze kubera iki reka ndabikubwire jewe umuntu yagombye kumfungisha uravyumva byaranse kwamfungisha ngo shikeyo kuko baranse kwakira dossier uravyumva uwo munsi ndataha mugabo ke barambwira ati uteza kugaruka uravyumva mais l'ambassade était au courant. Même quand je suis partie pour la deuxième fois, l'ambassade, ils étaient ni wewe janye canke baragufasha ni jewe ni janye okay uravyumva ni jewe ni janye uravyumva hanyuma ndagendayo bace bagira dossier iyo dossier rero bace batanga gushamwa ibintu byo kunyagiriza ibintu atari byo ariko baragufunze reka ndakubwira igituma bafunze reka ndabikubwira igituma nane Queen basinyishura reka ndakubwira igituma no sinshobora kukwishura ikibazo oye utagitahuye reka ndakubwira igituma ndakubwira n'igituma ivyo bintu byawe ndakubwira n'igituma ivyo bintu byawe even if you think yuko atavyo bazi barabizi reka ndashaka kumenya utandeze ngo mvuge ndaheza none banzunyishura non je vais pas te répondre comme ça si tu veux que je te réponde ou la choix kunyumviriza unaheza mais comment est-ce que tu vas t'expliquer avant de... je ne suis pas en train de m'expliquer je te donne ibintu uko vyagenze. Il faut répondre. Oh my god, je t'ai déjà répondu oui and non. Non shaka sigure oui and no canke navyo shaka cause gana nyishuda guhaye. Okay. Nabigusubiriyemo ntabwo yabigizemo uruhara directement nawe nyene kugira bigeremo uruhara ntavyo yarazi ko yabigizemo uruhara uravyumva reka ndabwira igituma agenda mu blaming. L'ambassade était présente igihe ivyo vyose vyariko biraba uravyumva and then ambassade ivyo bintu babikomeje cyane bace bavuga ati il faut la laisser tugiye gukora amatohoza uravyumva hanyuma banzurindire kuba kuri intervention ya ambassade kandi je sinabajije intervention rero baza ko umunsi ifungwa ambassade itari hari bebe jo banzurindire urumva yuko NellyNatt yoza kuvugisha ntabwo ndi kubaza intervene like intervention yabaye ndi kwine udahoze ushobora gutahura ikintu ndiko ndakubwira shushu nakwishuye yuko NellyNatt okay NellyNatt na pouvoir Queen nawe nyine tu sais que tu es fatigante. Wow. Écoute-moi d'abord. Arrête, vraiment udashobora kumva ko twumvikana. None twumvikane kandi turi kurandika ngo ni ibibazo byo cyukurambaza nabikwishura. Ganira ukabapoze ukaereka Il ne me laisse pas parler. Shushu ndi kukubaza ico NellyNatt yakoze sinzi kukubaza. None sivyo ndiko ndakubwira Queen ubyukiza gute? Sindi kukubaza ico ambassade yakoze sindi kukubaza intervention yabaye nakubwira ambassade ntushobora gutahura igituma blaminga NellyNatt kuko NellyNatt nta droit okay NellyNatt ntashobora kumfungisha kujya nta pouvoir afite zo kumfungisha so bivuga ko utafungishijwe na NellyNatt d'une part oui mugabo atari wabigizemo uruhara navyo so utari tuwaze ngo ndabigutahuze navyo ushobora gutahura. Okay. Kuko nawe nyene ntatahura igituma nabandi amubwira ko ari we yagize uruhara mu kufungisha kandi nawe nyene yama yabivuze. Okay. Kandi d'une part ugiye ukavyumviriza c'est vrai muga aussi c'est faux. Urabitahura? Okay. Ibintu vyabaye ikintu twapfuye n'umuntu yagiye kumutera dossier.
Ça n'avait rien à voir avec NellyNatt ko ni banazinanye. N'umuntu tuzinanye jewe kera mu Kinindo. Ibintu byabaye sinje kwivugira ngaha. Muga yaragize byose biranka yuko bashirayo. Uravyumva? Jewe ndatabuke nsubirayo. Subiyeyo l'ambassade était prévenue. Baraza hama turayaga. Turavugana ibiki barumviriza baravuga ati uwo muntu muri kure atari kubera ko nta kintu kimwe kiko kirabagira kiko cyamwagira OPG aravuga ati yes reka genda imituga ya ambassade niyo yagiye imbere abatunyashusho ikirego cari kihe ikirego cari ko ngo natutse president oh wow okay alors que c'était pas vrai n'ubundi nivyo bakoresha alors que c'était pas vrai nivyo ndiko ndakubwira okay nivyo ndiko ndakubwira muga ivyo vyaje après ça n'avait rien à voir avec kuko kugira amajambo bariko baravuga ngo natutse president avugwe d'abord nari nafashwe weriki ça n'avait pas de sens yuko ngene ni bari kushobora ku expliquer d'abord aho navugiye amajambo navuze amajambo kubera iki kuko bwa mbere nariko ndarengana avyumva ils avaient pas le droit yo kufunga cyangwa yo kumpagarika mukoresha okay bitahura so ambassade imaze kugenda bavuze ati okay twavyumvise yuko atakige kuko na no mi presidence baraje time mi presidence yavuga ati ivyo bintu twe navyo tutuze none hinge gatonya shusho ndakubaze baje baje kuarrêter personne ne m'a arrêté oya so urumva ubwambere ibintu byambe ubwambere so il y avait 2 jours il y avait le premier jour hari la nuit wowe waragiye mu Burundi je naragiye mu aéroport urasohoka neza urinjira mu Burundi jewe nari okay jewe naragiye mu Bubirigi ngira show na dramati aka video twatambanye kaba viral hanyuma ntangura gutukwa n'umuntu witwa NellyNatt wamuhaye igitwire cyo kunuka anyanka kubera ko deja ngo ndiyerekana urumva urabitahura jewe ndaza kuri aéroport nari meze fresh muga ibitutsi vyovyo nari ntanguye kubijya nigishika ubwa mbere nyene nigishika mba ntanguye kuba attaqué par NellyNatt uravyumva gishika mu Burundi cyangwa mu Bubirigi gishika mu Burundi aho nari mvuye mu Bubirigi nta muntu mwari azi ko njayo parce que moi I was nobody na Charon babonye nuko bamonye reka ratamba that was it okay abifata nabi kubera ko ico gihe dramati yari afite ikibazo nande mengo na video vixen nimba nyenze canke ntumbaze NellyNatt yari afite ikibazo na dramati but I don't know muga nimba bari bafite ikibazo na video vixen ni kubera NellyNatt amukunda nimba nata ikibazo bari bafitaniye ubwumva NellyNatt afite ikibazo na dramati canke NellyNatt yagira ikibazo nanje I don't know gushika ni saa sinzi gituma natutswa gusa icyo nzi nuko yarahawe amahera ivyo zo ndabizi 100 yarabihawe kugira ngo yishurizwe entre parenthèses telefone ngo yibwe uravyumva iyo telefone ngo yibwe na Charon alors que l'histoire était fondée uravyumva twaragiye no muri PC wewe l'histoire wewe winjiye mu Burundi histoire irafonda iyo ni histoire ya mbere ndakubwira twaragiye muri PCR barampamagara aho bandungikiye manda avis de recherche no pardon ndagenda reka nagusigurire rero kwine ugumyumbaza ibibazo byinshi muza gutahura kuko kubera ko the thing is very complicated from the beginning s'il te plaît urumva aho waravuye mu Bubirigi uragenda mu Burundi mu Burundi mugabe mbere ko mva mu Bubirigi video yanje kiravugisha abantu iri kuravugisha abantu ko hari ikintu woba warakoze wavuze president nawe no none video mu Bubirigi yari yajewe na dramati tuko turatamba okay nitanga gutuki kwako none wewe wabaye convoqué wamaze kwinjira mu Burundi haheze imisi ngahe maze 6 jours 4 jours quelque chose comme ça Ndashaka kubandanya ego shusho great genda vuye mu Bubirigi everything is fine queen aho nta kintu kimwe kiranyagira ndashitse
ndashitse ndagize anniversaire yanje mu bitutsi nagira ukungere no kubwira hariho n'abantu batinye kuza muri anniversaire yanje kubera ivyo bitutsi uravyumva baranyambika ibara ngo ndumusuma ngo mfise amadeni hatagira ukungena ngana ndavuga ayo madeni kamana jewe ni rya kabiri nje mu Burundi ubwa mbere nza nta bantu twahuye nabo none abantu jewe umuntu ufitiye amadeni ni nyabage n'umuntu wae azi ndayamuri uravyumva kwine ndambikwa ibara n'ubugesera buraduka chenge après anniversaire kugira nani fibe byabaye ikibazo kwako n'ahantu hose nagenda gusaba kuri hango ngira urubanza barasubiza amahera bakambwira ati ntidushobora kwemerera umusuma. Personne ne me connaît dans ce pays là naguye kwagirizwa ubusuma jatavyonze mugandi hagararako ndabandanya urubanza ndarukorera nari nashikiye atari byo nari nateguye cause just ngo ndawugirira urubanza ahantu nashikiye uravyumva kiretse ari umunsi wanyuma zezera guca ngenda je n'aime pas yuko abantu bamenya ahantu mba kiretse ari abontumyeko uravyumva so chendagira urubanza nkuno munsi ndacenda planifier no kwimuka après 2 semaines batari une semaine décida kwimuka kubera ko donc awana nakorera urubanza tu rero jewe anniversaire yanje yabaye vendredi samedi dimanche yabaye 3 jours lundi umunsi wo kuruhuka sinaruhutse badodoye ku muryango bambwira ati on doit t'arrêter. Sinagiye mu ahantu hatoya je nagiye muri beseri uravyumva barantwarayo hanyuma umuntu ampamagarira agenda kuntabareza muri ambassade. So beseri n'ahantu bafungira n'ahantu hakuru nyene n'ahantu hakuru cyane haruta ku makomune. Oh okay. Ni nka niveau ni nk'agasho ka Bujumbura meringira niko novuga agasho kari hejuru y'umundi busho bwose bw'Ubujumbura. Like can like if you compare to United States, it will be it's not jail, it will be like a federal prison. Oh, more like something serious, more serious. Okay, all right. God, agenda arantabariza hanyuma bace barahamagara ambassade rahamagara iravuga ati uwo muntu wacu mumurekure tumutunganiriza mumurekure murabe kunyina mu bigenza avyo hanyuma umupeje tubona arahinduye temps. By the way umupeje imbere ko umupeje opeje yabwiwe n'umutwara hejuru umutwara besera yamubwiye ati on vient de m'appeler donc on dufise umutunganiriza amagenda uravyumva akoresha appel hama ndagenda kandi byaratwumvirije vraiment urubanza rwagenze neza uwo muntu yarumvise vraiment ko ari karambeshera kandi naravuze ati none ko ari karambesha uwo muntu byagenze kuno uravyumva byagenze kuno aratwumviriza hanyuma aradutunganiriza umuntu ndamuha amahera itariki namubwiye nemeye au fait jewe ni handi nyene yuko nyene ntagasuzuguro tu amahera nari ndafise ndayamwima ndamubwira nzago nyuma y'ukwezi kumwe bacambwira ngo nibikunda ngo fongo yuko sigiyo telefone ngo igwatirize ndavuga no kuko iyo telefone bari bavye ngo nayivye ngo yampaye amahera ngo sinayigura nariko ndayibereka imbere yabo bari bayifise imbere yabo na NellyNatt imbere ko agenda kunuka yari yarungikiwe iyo ntuzenya n'umuntu yitwa iyo foto n'umuntu yitwa umuntu yari hagati ya jewe na NellyNatt mu communication yari Oleg le chanteur. Oleg aramubwira ati Charon burya ya telefone yarayizanye mugo urumva ko yamaze kurya amafaranga urumva ntivyamuhagaritse ça c'était le jeudi avant que je fasse même l'anniversaire aho yari yamaze kumbwira ko agira nyandagaze ibujumbura bose bamenye ko ndumusuma yitwaza ngo arakurikiranwa cyane hanyuma urumva ko ambassade bayihamagaye quelques jours après uravyumva nta n'indwi iheze Ceswanda bahamagara ndavuga ati ibintu bipanze kuno uravyumva bacha bavuga ati wewe ari ukuntu umengo urikura uratera akajagari mu gihugu
and avec ama post ariko araba cyo cyabona umengo uriko ararengera inzego z'igihugu duha umwanya tugende tugira amatohoza. Si on voit que tu es innocente, on va venir. Si on voit que tu n'es pas innocente, iki gihugu kigira amategeko. Kwi baragiye bararondera ibyo banyagiriza barabibura barandekura ndidegenze. Je te jure, nta muntu yasuye kunuka iyo dosiye yaciba close. Vacances yanje ndaziyeza mu butungane meze neza. NellyNatt ntiyasubiye kunuka, yaciye ahagarika kunuka. Vacances 6 mois après narasubiye mu Burundi, nta wampagaritse, nta wandiye ugwara, nta NellyNatt yigeze avuga n'ikintu na kimwe ngo naje mu Burundi ngo bagira bagire nya. Uranyumvaga kwini naje ngaho oye ngo yigira ikintu cy'ikimana, yigira ikimana na guys, cyo muzofatanye n'abantu mwese mushaka mukunuka. I don't care. Jewe sinini bitutsi nukuri muzonuke. I don't care. Mwe mutuke mufate amanuzenya ibintu byose intambara mufise mu mitwe yanyu. Hari abantu mengo bagenda namugume mu mitwe usanga abo nyene umva imitsi yo ngabiri kiragwana avyo. Mugiye muvuga ivyo mushaka. I don't care. Ntibizombuza gukora ivyo ushaka, ntibizombuza kugira ngo ushaka, ntibizombuza kwiyumvira ejo, ntibizombuza gukora icyo nateza gukora. Rien. Nothing. Reka ndakubwira ikintu kimwe Charon. Ikintu nabonye nuko abantu kuri iyi si bumva ivyo bashaka. C'est pourquoi ari umuntu akunze canke supportinga canke mwene wabo naho yohemuka azokoma mushigikira. Ariko ndashaka kubibutsa mw'abantu, abantu mushigikira abantu babahemu, mumenye yuko la terre tourne, parce que Dieu je sais la terre tourne envers toi. Uzonkenera ndakwibutse wa munsi anyereka umugongo, ama ndakwibutse uwo munsi mwene wawe akweretse umugongo. So I think it is better kuba honest and good. Sindagusabye umuntu mu makosa canke naho tabara makosa, but be honest, like that. Be honest, be that person. Uko ibintu bibona, ibisigaye bimenywe n'Imana. Mugabo muraho muriko murashigikira ivy'amafuti, muriko murashigikira bitari ibyo kuba umuntu ariko arabaha udufaranga. Hariho nk'abantu bariko barafatinga bigendera ko udufaranga ariko arabaha. Guys, nta mahera agira. Niya muhera nanone muzoca mugira gute? Mbe muzomufasha? Ntimuzomufasha? Ni abana babi. Uzosanga twebwe ariko arahemukira ariko tuzomufasha. So stop. Be human. Sivyo. Nka baby makona ashira utudesha 50 for like, oh my gosh, I'm so disappointed. Ahina mufanga mafe cyane adashobora gutuma witesha agaciro, witesha. Hari ibintu bategetse posting, but it's okay. Posting uko nibyo mureho, niko ungana, nibyo mungana, niko wakuze, niko wabayeho petete. Mugaje isuku nawe ndakuzi. I'm sorry, ndavuga zawe. So guys, ushaka tubona tuzobana, mugashaka tukabana tuzobana. Gusa icyo nkusaba amahoro niyaboneka, niyaza azoza. Mutayashaka ntazoza, kandi nta muntu adatukana. Ntimuzoze urasanga umuntu araje ngo bantutse ngo eske uriko uravuga abantu bantu bagize
wewe ubuzi ko bataje kugushaka ibyo baje kuvuga eske baba baje kuvuga wowe utavuze. Come on guys, like think before you talk. But you thinking of before you talk, bigusaba ubwenge ko nawe ufite ubwo bwenge bamugira utaba ufite uburyo gukora. Reka twumvirize Kenzo, sha Kenzo bite? Nsaje nanje kubata. Nzamanura nizagishije nzikora. None sinzi ko babonye ko nyene live yahetse. Yaheze gute? Chinge. Yarabwiwe ko bazoronka amashano uburozi soon. Uvyumva? Uburozi ariko ari abantu bagiye kurungikirwa uburozi soon. Ariko ivyabanje nivyo vyari vyiza gusumba ivyaheze. Ofete we sinzi ko watanguye ijya live weekends. Ijya live ya no munsi Abel yari yayitanguye avuga ngo rafapa ngo ejo ngo hari abantu ngo yagize live ngo hari abantu ngo bariko baratuka ngo abandi bamanuka ngo umwe ngo kwari kuri pano ngo undi ngo ntayijeko hanyuma ngo bakacibugura ama live ngo bagatukana. Ivyo byose nzi bazavyumvise wo imano wazumvise. Ndani ngiye tumaze imisi dushwana ashana doga atangwa kunyita igisabune atangwa kuvuga ibintu byose uko wazondoga atangwa kuvuga jewe actually nari kuri apere sinavyumvise byose muganyishika amajambo yenyene numvise akomeje ndaronka request kuko igihe aduga bwa mbere je naciye nkoroka kuko je syagushwana nawe ndashaka ko twumvikana we nyimba warantutse nanje nkaba naragututse sivyo tukadurira kuri pano bariko barahanura ivyo bintu. Ni gute abo bantu bacu bavuga ngo yangori mugende ngo murazi ngo pano muzobivugira none aho si ahandice no gura pano nkabandiko ndamutuka hanyuma nakace gura pano ariko aranuka kandi mwe mwari mwatanguye live ngo muko murahanura ngo abantu bagira ama live atuka none nga muri make ziga manuro bayiko bazihandi. Jena umva ko nabonye Bujumbura hari ariko aravuga ivyo kuroga cyane avuze ati reka basigende kuvuga ico dupfa kugira abantu basi bumve yuko je Charon ndi mu tiba ndababwiye umuntu yaratanguye kunuka kandi nuba kumanuka je sinzi n'igituma ariko aranuka uvyumva onela bakacibambwiye ngo Charon ngo nta numwe yakubwiye ngo uze kwisigura ngaha. What the hell mwako muravuga ngo magarike gutukana none nzoreka gutukana gute mugihe namwe muriko muranjajinga ngo ndiko nzana kavuru mayi kandi mwe mwigiza abagabo tuzana ingorane imbere y'abagabo mugace muvuga ngo asi muri court aho tari muri court ni munahanura utari muri justice ni munahanura none nyamuhanura abantu behind the back hanyuma ngo urumva ngo twahanuye ngo bigenze ngaho abantu bariko baricana abantu bariko baragira hano ukazibona abandi bantu baragize inama abo bantu ntibarimwo bakaca babafatira ama decision yabo yo kunyera batenza kumvikana. Okay wait uko biri kose wari kuravuga neza kare kandi it was good rero none vyahindutse gute kwa cewe vyaheze bambwiye yuko nkuma ni victimize bace baranankora no kuri pano bagukoroye Bujumbura yaje kunyita igisabuni yaje kunyita amajambo yaje kuvuga yavuze ngo igihe Abel yugara ama live ama commentaire wo waruhari gakenze nzi ni wo waruhari gakenze nachimba kuri dive eske wumvise donc ni wumvise ikintu navuze kugira Abel yugara ama commentaire no namubwiye gutya Abel ndamubwiye ni Abel je te respecte. Quand moi je viens ici pour ma live yawe kenshi jewe by the way nama live ngunda kuduga ko kenshi benshi baba basavye amarikwe nibo bandungikira invitation wowe urandungikira invitation ndaje kuri pano yawe uri kurabona umuntu muri commentaire karanuka ngo nuko muri abagenzi ngo tu vas pas répondre namwishura muri commentaire ngo je ndi mubi mugari karambangamira namubwiye ati jewe hakonza ahantu nzi yuko commentaire zitari safe baba bayiko baranuka ngo bamvyurire ibidaimoni je préfère ne pas monter none uwo mwanya wanje wo guta kugira nze gutukwa aho hantu ni kubera iki kuko rizindi live abantu batukana batemerewe no kwandika muri commentaire baba bloka. So pourquoi est-ce que moi mushaka kuba host y'abantu bari kuri pano hanyuma abantu bari mu bishanga baze gutuka abantu bari kuri pano why ima gift rero shanda kubwira ikintu
Now gift if you say she need that. Let me see what I have. Let me see what I have. Hari kamere abantu tuba dufise utagomba guhanurwa mu myaka tugezemo atamuntu nyashara kuza ngo waguhanure ngo ntukore iki ntugire iki kuko naje gusanga ngaha kuri TikTok kila muntu wese mwaba abantu bagugura ama live babishakira views z'abantu baza kubashongera Voilà. Ndibaza niyo mpamvu kare naje hari adaseka gusa ndatera commentaire as joke but twebwe abantu dukoresha TikTok ngaha ni twebwe tubona ngaha iki koko kirakwiye ko ndakibandanya ni Jeff niwe ufata decision hagati ata n'umuntu n'umwe ashoboye kuza kubwira ngo kino ngo kireke urabona uraso no urafata decision muri wewe ukavuga jewe nje gutukana na muntu biramarira iki none nje tuzoguma dutukana niyagire cyamwe nta mugo dakiza ko na NellyNatt byara mu kijiji uko Kenzo uri nzika ukavuga okay bisemo gutukana gusebanya bizonkinza umudakiza no kuroga wonyene urumva ni content abantu barabikunda urumva rero numva ko ata muntu n'umwe ashobora kuza kuguhanura ngo naka ngo hebiki guhanura si bibi Kenzo jewe moi I don't agree with you kuko nawe wenyene uribuka ko hariho ama live aho ukora tukaza tugacana abantu ngo bakizi ibikorwa atari ivyo sinibaza ko abantu benshi baza kuri aya mapano kuko uzoraba amazina y'abantu baja kuri pano ni babandi nyene none aba bantu bose 90 dufate ko ari abapaka tu bose tumaze guhurira kuri pano no dufate ko bose bamaze kuja ku mapano no abenshi hariho n'abari costinga ntibazopfe baragiyemo bamwe iyo bagize na chance bakaboneka kuri pano imwe uco usanga babandanya babemera uravyumva ikindi naco ntihagire umuntu aza gutera ubwoba ngo we niwaza ngo mu Burundi zozomutse kurazana ubwo bwoba mu bukureho merci nuko wewe ni wumva uvuga jerisha none ndavyose mu gitondo ibintu byo kuza kwishurana n'umuntu azoza kuntuka ndabihevye ntewe nta muntu n'umwe boss urabona ko nakare ko baguma batangara ni nakare karavuga bamwe vyakaho nakare karavuga bino urumva ndavuga okay ndamuhaye iminota amasaha ngahe iraza kuba vyapfu mugaje nta namwe natukanye by the way nta namwe tuko natukana jeyo Queen wewe Queen kana nawe nyina namubyaga ntukuka byaheze bagushunguruye hari nibaze hiyo ndavuga ati bariko baravuga ko bazodoka kuri pano zanyu mukaje mundonga ngende kuvyitogera handi sawa reka ndavyitogera handi none ushutse kumbwira ejo ducaza kumbwira ngo naruguriye indi live ngo ndiko ndavuga ibintu tuvuye ajyaye guhanura none baba ko bahanuye bashitse kuki uriza nkubwiye mushobora urumva kandi bajya bafise neza kuko urumva bo ingorane zanyu ni muziyagire ngaho iwabo ivyo nivyo twari twase Lion ivyo nivyo twari ko turavugwa ngo bararushe jewe narindi we nuzuga twari Lion bavuze okay twavuze ngo turarushe n'ama TikTok yo gutuka kandi bayakunda that was the topic hanyuma turazi twese tureke kuva mu ntuzenya mu migani tuje muri reality abantu batukana twese turabazi abantu bakora tukana muri imisi twese turabazi si ibintu kubanza kurondera do media 14 no so mu gihe abantu babiri bariko barashwana mukace mugenda mukavuga ngo muteye ivyatsi ko bariko barishurana mudashobora kubicarika hamwe ngo bahagarike gushwana mwashitse kuki kuko uvuze ati ni mugende mu bivuganire ku zindi pano dusanzwe tudahuza haci haba ico bita unbalance hariho pano jana shaka kujako because I know I'm not safe there. I'm not gonna talk because the host achaguma avuga ati Charon wewe tu n'as rien à dire uri mu makosa sivyo ndakubaza uwo muntu nyimbo muzi
umuntu ariko aragushwanira ntimwubivugana mu telefone mutagize ayo manayo iyo telefone bose bazinaye muri telefone galayani jewe Bujumbura je twomenyana muri telefone twahuriye hehe ya ega ni turabagenzi Bujumbura nawe mwashwanye naciye ngenda rega sinagumye haje banzwindire ngumvise mabari ndiko ndabaza ibintu bimaze amezi 4 nanye bimaze amezi 4 hari ibibazo ubu tugeza aho turogana n'abandi baja muri kode none ndenda kubaza ngo mushaka guhagarika amanuzenya wumva ingo okay dufate urugo kwa mugenzawe sivyo ababanyi bama bariko barashwana sivyo umugore n'umugabo quartier yose ikigira inama irakoranije inama ikivuga ati turateye ivyatsi urugo rwandi kumana n'umugore wiwe baba bariko barashwana abana bakarara mu mihana kubera ko indura ari indura umuhira sivyo Niri mugace mugenda mugatera ivyatsi hama baza umugore yazakubwira ati je urumva ukunyene bimeze ugace mubwira ngo nimugende mu biyagire mu rugo iwanyu nimwe muziyo vyahereye none baca bayagike nenda kubaza ndabeshe ibanzu inde ndabeshe cyane simbeshe muri abantu bakuze abantu deja kugira barinde bagira ahantu bishurana mu kwishurana nabi biba byase yuko bahuza mureke kuvuga byinshi na birebire umurozi ni baby mama period kandi ndarenganye yes I'm serious niwe mubi umva niba afise inzara agenda arondera akazi akora areke gushakisha amafaranga mu bantu baza gutukana because niwe hosting abantu batukana uriyo yukubahanura kubabwira ati ibi bintu mubireke jewe hari uwitwa Genius yirirwa arankura akambwira ati ndasaba ibi bintu bivemo ariko baby mama iki kintu ntarakimbwira kandi n'umuntu tuvugana she's a witch period and I said and I repeat it that woman is bad kuri dufaranga kubera inzara subiramo kandi nagende gukora aje kurondera akazi ujya mwana w'umukobwa aco dufa bad she's bad Kenzo nawe basiye mwigi Kenzo we nawe mwapfuye bindira gusa ntazi yuko bizomugaruka yagize iki mugani w'abantu bo muri commentaire niwe ahostinga abatukana burya barakubwira ngo umutumye w'igitutsi niwe mutukanye that woman is a witch rindira ndababwiza ukuri rero today I'm here to say the truth rindira naragiye ndagenda ndabitwara mu kirundi biranka mbona katumva ubu ndaje ndabivuze baby mama you are a very big witch ufite nimero yiwe ndayifise imwana ko muto bivugana kubera iki kubivugana gute n'akaruzi n'abaje kubikorera nga erega mwemwe muratwenze kuvuga ngo umuntu aje inbox ibintu yakoreye ku mugaragaro basha nikigira kabona ko abantu ndandababaza what's wrong with her what's wrong with her kariko karere karadufaranga umva ndakubwire baby mama genda ukore urondera akazi uri umwana w'umuto abacama bakuvugira ngo mfite 25 I don't even know if you are 25 because 25 zawe zigupfuyeho ubusa my dear and work none kwine ubona yatari indi ntambara utanguje oya ndayitanguje nyene because I'm sick and tired of that bitch period kumariri no like period biranza kumariri kaguma niko karozi kuvugana mundiriza Biza na ubwigire kimwe we kwine mundidire murashaka kundindira urazi gituma burya iyo ushaka gukina umupira ukabura ikibuga ukiniramo aho ntugenda kuwukina so kajyaga kecuru kigira ngo nakana ngo she 25 fuck you 25
What's your language? No, hold What's on, your language? hold on. This Let's be the adults. Let's be the adults. Sweetie, wait. Give me your message properly. No, listen. At this point, I'm tired of her. No, turabitara ko ushavuye muga muruti tange message. Karashobora kwigira akantu kirirwa ka hosting abantu batukana sindumva gahanura karaho gusa kerekana amafaranga bagahaye bro uri kujya amahera ya shetani uri umurozi w'ishetani uri kujya amahera y'abantu batukana nta soni jya amahera ari clean. Go and work, bitch. Go and work. none mundindire none niyo genda gakora akareka gufata amafaranga y'abantu kugira ngo batukane ahagararaga hano wese umviriza kwine nzamwumva ahanura umuntu n'umwe karaho gusa akigira akantu ka danje we akoka baby mama be careful. kwinereka gukaina barazindisha ndayikaya nyene nakana kabi kajya gakure nakana kabi kandi ibi nta naho bizo oya ndabikubwiza ukuri wowe ni umukinyera kuraba ndabivuga kubera enough is enough narihanganye mugakaguma kabandanya kigira akantu nkuko umenga ngo na innocent nta innocent afise naka shetani kabi ariko kajya ndashaka James ikibazo kwanza kuri wewe reka niberetse ikibazo reka nta Jesse nteba je nimanukira nigire mbe oya gumaga hala yana gako je ndabise ikibazo none ivyo bintu bya muma numva iki je ngane kumva ibintu bw'uburofa nk'ubwo mupfa ni mupfa basi ibintu birimo amafaranga ubundi nuko zakabaye ibintu baca mugani mu fise umugore afise umugabo oya ofete layane ndakore okuza ku mahazo inge gatonya kwine ndakubwire babona ibintu kwine ari karavuga ni bya bindi nakare twabivuze muri live ya mbere aba host baba hostinga ama live yabo bantu baba badahuza kugira umwe baze kumutukira kuri live wow reka uwo muntu mba ana ko je mfitanye ikibazo n'umuntu reka je nuguru je singenda kurondera live ya Kenzo sivyo ngo ngende kwitukanirako mugabo uwo muntu nyema ngize chance nkamubona anyemereye twayaga cyasho kuva kuri live ya Kenzo twumvikanye abantu hajyaye kugira abahuze nyimba baba bacanyemo ifoko baronka ahantu bicarana uravyumva kare nabivuze ati burya iyo mugiye mu kabare mukanutuyeri mugakubitana amangumi ifoke yo mugaruka mugasagurira kuri ka kabare kugira musuye guhuza kuko nta kintu kimwe kibaye kisiye mu amupfu bavyumva muri mu gushwana bavyavuye abantu rero baratangura bapfa ibintu entre bo ari babiri ata abandi bantu babigiyemo bigatangura ni babihetse rero ari babiri ndacakubwira rero ahantu bigenda igitima kwinashavuye ibintu bitangura abantu ari babiri uravyumva kakaba ka misunderstanding kakaba karufa kantu atanacuka amazi kuburofa uravyumva hakaca haza par exemple dufate yuko Kenzo je nawe Lion turashwanye tuvuye ngato tuciye dukoroka sivyo Kenzo aciye hostinga jewe ndiko ndagutuka sivyo akacaza akambwira ati yo hewe Lion neza wowe urashobora kwemera yuko nasoni ati oya muhibyiwe ukacuza Kenzo akace yimyutinga ngatuka nawe Lion ati na ati Queen nawe akace yugurura yinda ati reka nanje hosting ati reka ndaguhostinge nawe Charon ati nawe ubishure Charon so naho bitangura bikace biza biri buildinga reka to block abantu bavuze ngo ntibaza hano batukana Lion so nivyo oye kwinavuga ati nagashetani ukubera ko ibintu bwa mbere bavyaheze then akacagaruka ibindi agacashaka kubivyura ibiki uravyumva kandi ugasanga atangumva nk'ivyo oye par exemple kugenda guhostinga live abantu bakaci batangura kumenasa umuntu kuri live wawe kugira show gute honye n'umuntu kuri live yawe aza agatuka umuntu avuga ibihimba by'irondoka by'umuvyeyi wiwe
manje ivyo wumva vyo vyose ubuntu erega n'ivyo laya anavuze turetse n'uwo muntu abicisha mu kanwa kiwe urumva ko ataretse none baby mama ko yahostinze NellyNatt none ko baby mama yahostinze rapapa se NellyNatt ariko aramenasa Queen is that even normal hamukacugira numero y'umuntu akateza akaguhamagara none ndabaza yewe haravuzwe ngo umwana wanje w'umukobwa no risha big norindira umwana wanje w'umukobwa ngo turaryamana ngo je ndyamana n'abagabo ngo abo bagabo gaca baryamana n'umwana wanje w'umukobwa kuri platform y'umuntu nka baby mama w'umuvyeyi afise abana akareka ibyo bikavuga James kibazo for woman are you Queen ava yuko bandanya James kibazo wewe na baby mama muraganira muri contact yes warigeze umuganiza ko icyo kivyo bintu none kubera ko ivyo tubiganiraho gakenzo wowe ugomba kubiganira kenzo rindira ndakubwire Kenzo oya naho wenyene oya Kenzo no mureke mbaze Kenzo kabazo kame Kenzo wowe you are my friend for so many years sivyo turavugana mu gitabo kandi wibuke ko tuzinanye 100% umviriza sheri hari umuntu araza kuri live yiwawe akamenshoninga abavyeyi banje igitsina canje abana biwanje kuri live yiwawe ukabareka bakavuga be honest. Can you allow that? Nta live ndakora bakuvuge. Kenzo igiye dushwana nitwaciye kuri apere ya Queen na Kenzo. Can you allow that? Can you allow that? Kenzo igiye je nawe tudushwana nitwaciye kuri apere nitwaciye kuri kwa Queen. Kweki tutavuganye directement je nawe turi babiri. Kwabanje kuvugana directement birana. Na vyarasi. Vyarasi. Ha mutuja kurondera? Cha tuja kurondera Queen. Kwanza Queen ni wewe. Ati urabitahura ko twese turabigiramwo effort. None uyu yaragizemo effort yaragize. None Kenzo ivyo bintu kungene byatanguye no kungene no musi biriko biraba nka umenye urabyumva mureke kubigira. Shine yarasabye n'ikigongwe rega Kenzo we barashobora kumwandika yambwira baby mama Kenzo tureke n'ivyo Queen yari yasabye kuri live uwo musi bitangura ibya Queen yari yasabye pardon kubera yari erreur sinenda nabizi ko navuze ikintu coba cababaje mu arasaba pardon bahejije kumutuka Kenzo yihoreye arasaba mga pardon bahejije kumutuka bukeye bacashaka indi live vyitwa ko byose biheze ndakubwire rindira Kenzo bukeye bakora live iyo live rindira ndakubwire iyo live sinarinda nayizi uraza umuntu yaje kuyisharing baby mama niwe sharinze hama ikindi naco acaranyandikira ngo mbega ngo kora wamubwiye Bujumbura sorry kandi byose byari byaheze ngo agarutse kugutuka gute kandi kuri pano yiwe niwe ari kuri pano thank you baberekera umurozi icarisho baby mama you are bad woman Queen banzo nyumviriza abari kubandanya no mishusho uraza nkubwire Queen udakunda drama ufise nimero y'umuntu urashaka kumubwira we iyi ni attention ya mbere ndaguhaye Jesse nkunda kuza amadagaritsa cyabikiga none yarabikoze ayo kweri muteze n'ivyo fe yarabikoze ega ngaha twe tumubona ko Queen ari akunda drama cyane nta na gato Kenzo nta na gato I swear to God akaba atigeze amubwira je bino bintu nta na gato let me tell you something Kenzo wewe ivyo uriko bivuga kwako it's not you reka ndakubwiye byari ibintu byawe byagenze ukundi kuntu reka ndakwibuza ikintu uribuka wewe ukunda kunyita ibintu nakwandike inbox di Charon sinkunda kunyita bino bintu warambwira sinzosubira okay ivyo ni vyabaye twagizene iyo mbaga twagizene bazugashire ko twagizene waravuze ngo ntavyo nzosubira kubera bindi twagize kugira bigaruke twagizene ivyo ni vyanyu oya iyo umuntu mwashwanye ukabutse twagizene urayikora wikuragira no
nimba ufise nimero yiwe genda umubwire madamu ibintu ukora no sindavyishimiye akabisubira kandi ngwino umwote iyi ngiyi ni ugucrea izindi nduru my friend Charon ibintu ugucrea izindi nduru kurumva havuka induru havuka iyindi iyi ntiyari ihari nk'ubu baby mama nari ngaha baraza kumubwira kwine yagututse urumurozo rikiri kuri iki nawe acaza mugabo amusanze inbox akamubwira baby mama jewe ibintu hosting abantu bakaza kuntuka hariya sinabikunda nukuri kw'Imana ndakurahiye akabisubira kandi aho afise uburenganzira bwo kuza kumwota akamutuka ariko ibingibi nimujye muba abantu tureke gukunda drama cyane bakuze burema tureke gukunda drama izi ni drama yo gucrea drama n'iza mbere ntiziravamo wuguruye iyindi iyi ni iyindi stage wuguruye nibyo ko yari kubuza neza burema iyi ni indi stage umuntu aba yuguruye please come on guys tureke kuba abantu bo guhora muri drama kwine urabizi neza ibi bintu wabibayemo igihe kininiya wifuza guhora muri ubuzima vraiment uhusu ubuzima bwo kubamo Bakenzo umbona kubwira ndagutahura vama uhusu ubuzima vraiment uhusu ubuzima n'ukuri hari igihe umuntu avuga I'm tired for this ugaparika. Okay, fine. None sinenda behaved. Okay, fine. Anyway, I'm done. Ariko Kenzo nari narabikoze until ibi bije tuza umuntu nashaka kublaga urahura n'ibigeragezo n'ibiki you know. No. Kenzo wewe wakoze live wewe wakoze live y'amasanga n'imisinga kuri navuze ijambo wambujije twari twabanjirije he no twari twabanjirije he tureke aho twabanjirije kuko nawe byuvutse twari twabanjirije he ivyo bintu umbiriza ibintu byose bitangurira ahantu sivyo twari twabanjirije he bijya oya banza uvugaho twabanjirije banza uvugaho twabanjirije kwine niwe mutewe nga aho twabanjirije hariya niho gwari ruzingiye oya jenge kanda kubwire umuntu akanura natwe naho dukora amaheho tujye duhana bakubaza ikibazo kimwe kugira tugende kuvugana muri WhatsApp twatanguye gushwanira ije nawe gakenze nivyatanguriye kuri TikTok yeah, it's okay. Vyose bifise intango bifise naho biherera and I'm glad ko guys mureke tuje muri positive no polisi arareka gushaka ko agumaho no najewe namubwiye areke muganira ko naje namubwiye Queen reka kuvugana it's not good I'm out gusa kuvuga ikintu umuntu yakoze naco si Kenzo kuvuga ikintu umuntu yakoze si kibi ukubera ko nka wewe ntiwaruzi ivyo umviriza bantu urindire ko amanzu urindire tubanze dushe ku handi Kenzo eske ivyo bintu ari nka Queen sivyo ari nka Queen urumva d'abord yohera hehe kuvugisha baby mama eske Queen wewe nta mutima agira eske Queen wewe nta kwihangana agira erega sometimes umuntu uramureka ukamurabisha ijisho rimwe kabiri gatatu kandi ukabona atera yongereza kariro gushika nawe ubura n'ahantu bikurengera ukavuga ati no najewe nyene sinzi what's going on sivyo ingegata hamurindire ngo umugore wa Bujumbura ngo yazanye amafoto y'umugabo wanje ngo yaguye amavunja wata nibaza akavuga baby iyi ni commentaire nta problem Queen ngo umugore wa Bujumbura yazanye iki umugabo yo ubiriza rekana ku matapuro banzurindira rekana umugabo wiwanje umugore wa Bujumbura yo muvuga wo muhijane niba mwija menya kabiga Queen nakubujije nusubira ivyo bintu commentaire umuntu yanditse abantu muri commentaire nibo baronza nusubira we Kenzo ivyo bintu Queen yuko yobashavuye ni ibintu bisanzwe yuko yobivuga uravyumva because hariyo nawe wenyene n'ibintu nawe wenyene bikurengera uravyumva
kuko umuntu urumva deja nyimba baby mama yari yahostinze live akabona yuko vyari vyabaye kwina gasabizi bomb. Since she was the host, hakagenda kuzana Queen ngo ahubwo mubandanye show canke ngo amureke ngo Bujumbura bandanye. Yari kwibutsa Bujumbura right there. Uravyumva? Akamubwira ati mugabo Bujumbura ejo Queen yari yagusavye pardon, ivyo bintu tubireke turondere ibindi bintu dukora. Uravyumva? Mugabo turi uravuga amajambo menshi, reka tureke gusubira mu vy'ivyo twaravyumvika. Uripfuza kubona Queen aguma ashwana hano kuri social media? C'est pas que yo guma ashwana mugana mwe nimumubwire ngo ntafise droit yo gushavura. Kenzo no wenye niyo ushavuye no ruhora. Nta muntu namubwira areke turiko turamuza turayo gushavura. Namubwiye ni turagutahura ko ushavuye ahubwo tanga message yawe nukubera ko yavuze ivyo bintu by'ibirozi yuko ari ubukije yabigize nabi. Mugiye yavuga ati umuhoste aba yagize ibi nibi kandi si byiza ukuri guteranya abantu akareka kwivuga gucyo oye nta nduru zari kwavuze nabi. Umva ndabongerera haka ndana umengura kunza umviriza umviriza gatoya ndana arakajagari umviriza kajagari lion. Oh my gosh guys, nibyo Kenzo yavuze mu bigwije n'ubusarasi. None ndababaza ntimushaka kunyumva basi birashoboka kwinevuga vyaciye. Merci. Ahubwo oliyo yuko baby mama abwira Bujumbura ati Queen ejo yagusabye pardon, mwari mwabyumvikanye vyaheze mwese mwamori intambara yaheze. Ntiyabikoze murazi ico yakoze, yaciye anyohereza live iri kwiraba Bujumbura ko arantuka abona sindayibonye. Reka ndabereka ahantu hari agashetani kabi. Queen Ndira gume non. Si tu veux donner ton message, sivyo, donne ton message poliment. Urashavuye si vrai ni bisanzwe mugabo you don't have to be cast out on people neza. Gushavura biratahuritse mugavuga ikintu mutabanje kwita umuntu amazina. Queen nashavuye nta nakanga nta nakaburungu kangana ko oya nazo kuvuga amazina ndokora no ntegeke ico mvuga uko ndacunga sishaka kutukana ngaho sindi kutuka ndiko mvuga ijambo ko ndakubona. Pero umuntu muzima araza akakubwira cyangwa akabwira uwo muntu ariko ujya mukobwa ahantu habereye ishetani mbi ntiyahanuye Bujumbura ati wewe ejo twarabivuganyeho Queen yaravuze ko niba icyo yavuze yakubabaje vraiment yari excuse aragusaba pardon n'umugore we aramusaba pardon mwarabihejeje me ubu shetani bwiwe kandi je répète utanabimbuza ntushaka kubimbuza unabimbujije ukankora kuri live iwawe ndakora iwanje ndende ndabizi nabicunuka oya shusho arumva izo ngisi tuzoshika muri 2060 itse ndayibonye Charon na Queen ebana ubu batanye mu mitwe kandi nubonaga Queen je nawe ngadushwanye ebana Bujumbura mwoce mukundana ba baby mama bose mwace mukundana mwoce abatime ya against Charon ahabundi niwe nakindi kintu kuri aho batari Charon sheri umva rindi naho hantu rero naboneye ububi burya mukobwa uriye kuvuga uko ahubwo yaciye aza arakiyarinda live abona sindayibonye arantelefona my friend she insisted arambura acarandikira na message y'ibintu Bujumbura ariko arantuka hama trasubira arantelefona ndamwita barambira ngo none ko Bujumbura musavye pardon ngo gute ngo asubira kuza okugutuka. How, like, who are you? Like a woman, who are you? Are you a witch? Are you a devil? Are you a demon? Like, uri demon? How you demon? A demon. Demon. Are you a demon? Like, who are you? Ni demon itabaho.
uri kuri dukina twese ngo none bujumbura ko wamusabye pardon byari byaheze ngo gute kandi ibindi ko ndavuga si ibyo ndiko ndabesha nibyo je sinjya mvuga ibintu byo kubesha nk'ibyo bujumbura nza kuvuga ngo urumva ngo bakundikiye mu kibuno ngo ibintu by'uburofa no mvuga ibintu byo kuko n'uyu mukobwa nawe anyway queen je ndagiye gusa ikintu nagomba kukubwira birambabaza cyane kubona mino image oya nukuri sinzosubira reka ngende nanje sinzogaruka ndabahebeye bahagume bonyene ijuru Kenzo wanje najako nguma ngaha nanje sinzoguma ngaho ndukuri ngiye kubasezera nukuri mugabo ndababwire mumenye ko Davina ari shetani ari umurozi Davina nzomenya ivy'iwawe ariko wewe ninakwiha nkagusohora ibyawe uzomererwa nabi kandi nyirinde cyane because reka kuguma hosting umuntu ariko aratuvuga nabi because ntaho bijya kugeza Bujumbura ntaca ahomba mugabo urafise icyo uhomba ndabikwibukije Bujumbura ntaca afise ahomba mugabo urafise icyo uhomba ibandanye kandi I am here for you Sheri iyi mahane ndayibera nk'imyaka myinshi kandi jewe mbanye n'abantu bakuru cyane bazi imihanda icyo ari cyo so I think if you want you can cheat agasandorare desandorare inzara Davina inzara ntigutuma uhemuka shusho ndarengana nutangira message muzumva nta kintu namubwira because yeah it's a show araza akavuga ntahomba mugabo we Davina uragihomba niyo baza bakavuga kuri live yawe bakaza kuvuga ngo je navyanye n'abagabo batandukanye ukamenga wowe gasandorara nzorera kamwe abana bazoshaka kuja kw'ishure wewe muga gusa hakaza kudutukira abavyeyi kubera desandorare ahubwo yapfuma tubya twamurongekera amafaranga tukamuteza imbere tukamurira basibaye y'umwaka nabyo nyine byari akore ave kuri réseaux sociaux naramupropoje akazi karamunaniye queen what you talking about karamunaniye naramubwiye andika plan y'ikiganiro ushaka amajenzo nzo reproducing kace kagenda kuvuga ngo namayerangira wowe waje turapatana wo kugira uvuge ko atamayerangira je ari umuntu uragenda kubona je mu kazi kanje ari umuntu avuga ngo je ndamuherane akaje ngakumviriza ubu histoire butagira mvure na rugero ngo Charon ngo yaradudite ngo yadufashe nabi Charon yadufashe nabi ko atanumwe ari doga yuko yarayinzara ko atanumwe ari doga ko ndamufitiye amafaranga abo bana ariko aravuga ko bagenda kubimubwira mu gikara atanumwe ndabona ngaha kuri live aza kugera afise umunwa muremure kugira aze kubavugira abo bantu nafashe nabi ni gute no kwama ngaha ndiko swadiza ndiko ndatukana cyane ndiko ndavuga nabi hanyuma abo bantu byitwa ngo mfitiye amafaranga nibaze ntiyagiye n'umuntu n'umunsi tumubona ngaha kuri live ba hostinze umuntu avuga ati actually Charon arafitiye amafaranga ati Charon filme yawe nizosohoka hari umuntu arabibona ngaha mbe kwanza kuvuga iki baby daddy wiwe ni Amerika aravuga ngaha kuri nuzenya TikTok Charon igikorwa cyacu kizosohoka kwa kangahe nana baby ndo na Alvin Smith ndamufitiye ideni nawe nyene yakinya kubuntu ha na Alvin yakinya kubuntu ko nawe nyene twakinanye imbere y'ukugurura umunwa wawe va d'abord demander actually abantu twakoranye uwo muntu yaragufashe nabi jewe nyimba ari ikintu cya mbere nirinda n'abantu dukorana bro jewe dukorana nakazi kandi mbonye tutashobora guhuza it's fine urashobora kugenda ngashobora kunaje kubandanya nkagenda nkakora ahandi nkakorana n'undi muntu abishaka I don't have any problem jewe n'abantu dukorana kiretse wowe nyene ushatse kwigira ingorane nawe wigize ingorane kwa Charon vraiment usigara wowe nyene ari ufise ingorane I don't just joke umunsi umwe tuzogira umunsi umwe nzosaba abakinyi abamambo babigalize bamwe uko bidakenewe dahen muga quand même next release on va quand même faire live hanyuma tugire on va parler du film
uravyumva hama mubabaze nyimba dukorana ku madeni cyangwa nyimba dukorana ndabafata nabi cyo kuza ngaho mureko muravuga ngo umuntu nakora biye bikorwa shira ryaye wowe kufise amafaranga wowe niwogenda nawe ukagirisha filme baby mama ko ari umupoete ari umu actrice ko ari umu actrice yo ko ari umu actrice kutaragenda kumubwira ati baby mama andika movie amu producing so she can have a job so yokora movie nzizima kurusha izo jewe nakoze amatwa abanza tukabira tukabiraba double vyakora imbere yuko abanza kuvuga ibintu vy'amajambo abantu mukaja ngaho mukadoza umuntu legalize pin katugende kuryama shon Shush, tuje abumva bumvise abumva bumvise mama yego shanganje inzira ryambare ndakubwira iki gasika keza twumvise inzoga kwere oya reka ndababwire ntuze yaravuze ngo none ngo ko yanse ngo gutaha yavuze ngo ntazotaha ngo Filitas ngo twakoze kudatukana uragenda kuri wege batukana mudozi badushikiriza ibitutsi badututse no urumva ngo kubera iki ngo yahinduye ngo ntazotaha ngo nukubera ngo bababaze ivyo bakoze. Are you serious guys? Ibintu mutatangiye preuve ntimuduhore mubivuga. Sinje rero ngo muyanywe. Ujya yavuze ngo nanse gutaha ngo kubera mfise ngo ico niyagiriza. Ntaco niyagiriza ko yaravuze ko ufise preuve ntazo watanze. You are. You have never been at school. Ndashaka yo ninde muntu you must be so very uncomfortable with your life to be showing on social media how much you make. You must be desperate, very deeply, oh my god. Ndibona nganje ngaha ngo ndavuga ngo nakoreye amafaranga ngana Kine wenu ugira hubo wena amafaranga bagucaye we nakazuki ngomba muri ntuzi jemba mu nzu ya leta leta muri Amerika none burya aye iyo umuntu akurusha amafaranga biswa ko aca gutuka aca kubangamira. I know right si akubasha je ko ndumukene ahubwo nantereye inambe niko mbona baby mama mo amahera basi nje ko yanyimira telefone neneje abandi bahama gift na gift arama n'umusi wari n'umusi atari gitotsi nanya telefone avuga yuko namusavye ntayo yangu basi yafuma nayingurira basaga kumavuga ati uyu wende ko ndamugaya kwa naramuhaye ayo mahera yakura he kugura telefone. What would she ndabuze na tayo ndamu okay amafaranga igihumbi kuko je nako ndamusaba 16 Pro Max 1 terabyte because my phone is full with 500 gigabytes here na nifsuka ravyo kwako je nkora ibintu byinshi nkora ama video menshi iyo telefone yako igihumbi n'amajana 600 please now wewe imbere y'ukuntu kubanza n'igihumbi n'amajana 600 twemere kukora nane nukora nje tweka ko sesheke nini yanubwo ntabonye amafaranga ari ingo uyingurira telefone umbwire ndaguhe boîte postale irongika ko nzugende kwitira ucuhera kuvuno musi nanje muri nagimana je ukazokumva neko ndavuga ati gave na wewe ubaho nanje ibirenge vyawe gusa zobifite ataranje undi imbere yuko ufite ibirenge vyawe hani
atani mvunguji z'umukate wa mayi. I ain't gonna allow you to do that. I ain't gonna allow you. gusa jewe ngiye utabaza ndugura live ziwanje nigumire ngako anumva ntara amahoro. Yes, tujye turondera amahoro. Ibintu byo kuza ndagenda ku ma live y'abantu birangiza hano. Kuri kimana birangiza hano. Uya ingorane hariho abantu bataronse show uturahive twabo tutazoduga nk'utuntu abantu baza kwihanuza kugira juste baronke topic bavuga uhejeje kwihanura hazi kibazo twaduteranya tudashaka kumva amahoro tudushaka ingorane. Let me tell you something, baby mama, you are ngo BMA ngo mwatanze ibitura umugabo wanje ngo ntaronke award nta soni kuva award hezo woshaka kudwarura indirimbo umugabo wamaze gukora. kandi rero tinya kora gashe kakaza unyuruba ko kahagarikira iyo omwe Bujumbo nashaza naje kambira ngo bute ngo Bujumbura urumva gashaka konza ngo tujyane dushwane ko kabone abantu. Are you serious? You are a big devil. A very big devil. Yaduka kavuga ngo ari abantu ngo bagwaye mu kanwa kuvuga nabi. Bro. Stop. Ayo wariye nawe gema kigenda kurondera akazi ukore. Reka kurya amafaranga yo kugira ngo abantu banigane bagire mbe kuri kura. Ayo ma video ayerekana namwe. Kura hosting abantu baza jewe kumbeshera. Kugira ngo se ubukwe bw'iwanje ntabutashe woraryohewe none ndakubaza wowe gutaha ubukwe yaratashe ugwiwe wenda none ikina dafise none yimba dafise urukundo muri we mugira mu bimuhatirize oya canke iyo ntaha bagaca banigagura bakanyeca vyari kumuryohera wowe abana bawe bagenda bakagira amatoza bakamenya ngo she was involved bakamukorera we Davina amaraso wanje ari kuzo kuryohera urishe umuntu mubi kandi Imana izobiguhanira ntuzofronsa amahoro mu buzima bwawe. Urabona ukubanye n'uyo mutipe wawe mujyo kwamuka kandi azoguta. Yes, azoguta usigaye baba umeze nawe uri umwana mubi cyane ushoboye stinda abantu bagiye gukorera kugirira nabo mu bariko barabesha kuri pano yawe. Are you serious? You are freaking wicked. Yes, so bandanya I'm okay. Nzoza but nzota ubundi n'ubwacu kuzico ko nzonasanga natashuwe ari utazoba ugishobora no kubutahamwe kunoza. Oya hariho izo nyamaswa zirahinduka zizoguhinduka uzibona. Oya baby mama is a kono kuva kare jewe nami ndabivuga kuva kera aho nyene kare kuva kera yama posting abakobwa akavuga ibintu nk'ibyo nyine ngo nabamaraya akavuga abakobwa weniki jeshi ndamaza ni none burya wowe urafise idwa yo kujudging abantu muri ivyo bintu wokora iki. Oya none weniki niba atari umumaraya eske umumaraya ni iki mu buzima? Umugabo babana n'uwisezerano byara jewe urashaka kubona baby mama za kumbwira ngo jewe ngo ndigisubira muhira namubwira ni je naje ndavyemeye basi ndigisubira muhira naye nakoze ico bita gucikira. Uremera wowe ko ivyo ubayemo nawe ari gucikira mugana mu ngo jewe ngo turi mariye muri mariye kwa kangahe ibirundi bikomeye ivyo ni bisama audio ariko arandungikira ngo uyu atangwa urazi umuntu akubwira ngo igituma atagira mariage ngo ni kubera ngo ibintu byarazimvye ngo nta 20 million ngo yo dépense ngo muri mariage ngo nabo bakeneye gutera imbere shaka kumurongo abona ko hariho point d'interrogation bega hari ndashiramwe izo miliyoni mu kukurongora yo baza gafata izo miliyoni akabanza akagura studio yiwe d'abord. Okay. Umwana watutse ngo ni Joel uyifitiye studio yiwe uno musi umusanga muri studio yiwe muri Kuza Music. Kuza Music oya the Citizen Sound.
That's the producer you're talking about. Umugabo wawe arakorera. Et tu oses venir ukaja kuri podium y'abantu ukagwana, and Queen, you expecting that person to come here on live to be acting differently. That person is made like that. N'umuntu arasonza akagira ibiganiro kuri YouTube. That was before lives. That means yahora yicara ikintu cyonyine content yatanga c'était cela. Elle fait exactement la même chose. Il y a rien d'autre qu'elle fait à part ça. Rien d'autre. So you didn't we ashavuja mangavuga. It's not because I'm the problem. No. No. Kienda murabo umuntu yuko muravuga asanzwe akora iki? Nene Queen wotangara ngo NellyNatt araje nga aye ngo aravuze nabi twaramumenyereye twese twavuga nabi. It doesn't matter. kariya koko nagato Et voilà. So iyo umuntu amaze gukora amakosa si bibisi. Gukora amakosa si bibi pe. Kora amakosa wemere gwanugwa, sometimes tunakumva bavuze sorry. Jewe Charon na shobotse. studio iwiwe umenga duhora twumva ngo hari Bimwe arabesha ngo mbadi muhira ngo akarara ngo nkarara ndi maso ngo ariko arakora aradukoresha turu none. Nyo dukoresha turu none muri studio. None yaba afise studio hanyuma akagira studio nziza ko tuzi studio ziba zisa neza. Nabire live kuri video. reka ubu umugore we ariko arakorera amahera yo gutuka abantu, ayo mahera basi baca bayoguramo studio. Maybe that one will help. Ngira ngo bazoshobaguramo studio. Yeah. Ngira bazoshobaguramo studio. Kuko ntiyopfa ubusa, none yopfa ubusa. Yeah. Bazoguramo studio. Kumwe you guys ubuswe mwitwara nk'ivyiwe. Mu kujya mugabo we vuma nabonye umenga n'umuntu vuma yitonda. Sinibaza ko studio yiwe yoyiguramo amahera avuye aho mbona. Umugabo yitonda ibiki bavuga cyeta gusubiriyemo. Show me your friends, I will tell you who you are. Ano kuri ujya mutegereje we nabonye. Je le répète. He's a good guy. Doesn't matter. Je bujaye je singonda abantu nibaza yuko abantu yabahoze babari beza. Anagata. Umuntu kubera ko reka ndakubwira ndabigusubiriyemo hari abantu bahoze ari amademo aruta yandi mademo yose atambuka kuri ino si. Ntuzosubira no kujura niyenda ngo umuntu avuga ari umuntu avuga wajya ofumona umuntu avuga niba we Brigitte ati mbere urazi yuko wasanga baby mama ariwe muzima kurusha umugabo wiwe kuko ntiwumbwira yuko uri umuntu w'umugabo muzima ukabona umugore wawe akaragira ivyo bintu hama nunamubwira ati sheri stop ngira ntabyabazi urazi gituma ntabyazi kandi urazi what do you mean ibintu twese tuzi abantu bamusibe ko ari yamama mbega ivyo bintu mbega uwo muntu amara amasaha 15 akara ahostingira he ntibabana mu nzu ko yatubwiye yuko bamana. That means aricara umugabo ari ku ruhande agatukana bijya bitutsi umugabo we akamukomera amashi. Ufise igiko hanura wewe Queen umuntu yavuye impande y'umugabo we akagenda kugwana kuri podium ahantu bamuhamagaye nk'umushitsi nk'umu-invité akagenda kugwana mu rugo rw'abandi kuri stage kuri podium mu bantu. Okay. S'il te plaît. Uwo muntu ni uri kuri umva yuko jewe nawe twoza kuvuga nje tunagumya kubwira reka none baby mama reka tureke gutumuta ku mwanya mugabo elle n'a rien à montrer aux gens. Ce qu'elle fait aujourd'hui c'est exactement la même chose qu'elle a fait depuis usinzi kwabiye uko je yarambulotse uraza ama story ya warashirako agatuka abana yari yatangwe bya boro vya NellyNatt kuzaraduka akajana ifoto y'umuntu ngo umuntu ndamuzi ngo ngenda bazaniye amakuru yiwe kandi agatargetinga abakobwa gusa. Umukobwa ngo ni Sireyi, umukobwa ngo ni Maraya, umukobwa ukaraba none ngo urabivuga ni muzima. Oya ibyo navyo yokora ngo navyo yokora ngo navyo yokora
none ivyo bikora yifashije like none wowe nyimba utazi ama content yiwe bisigwa ko ivyo atavyakoze uragenda ubaza agakobwa kitwa Awena kuri Instagram kabaza ati wahuye n'akaje karamana kitwa gute umwana yaragombye gusara kandi ntiyigeze namwishura mugu umwana yo ibaze umuntu atuko yarabihevye umva uwo mukobwa vyaramurenge acagenda kubwira Dumba ati nashaka kubwira ati nabonye muhora muvugana ngo ubu yarabihevye none yarabihevye bisigwa ko atigeze kuba bikora none yabihevye hariya ayo ubu ariko aza kubikora ahandi yega ni même forme mais ni même chose avec different platforms that's it none bebe jewe imbere yuko nza ngakuri nuzenye jezo konte ivyo bintu je murabinziko none bebe kumenya nabo duhanura nihe afise ingorane yino nyine ikibazo nawe nyine afise ingorane y'uwo muntu oya mugaje ndafise question kuri bebe mama nka bebe mama hostinze umuntu reka nivugire dayo kwanza tubigarure ndabihevye bebe mama iyo hostinze umuntu yavuze ngo bavuga ngo uvyara nabi ugatukwa n'abakwe ivyo umugore akora n'umugabo arabizi merci beaucoup sha yes wowe nane urabizi uri ku birometero abantu amajana baragenda bakaraba ahantu ya hostinze uwo mugore wiwe hanyuma ntihagiye n'umunsi n'umwe ko abikora misi yose ntihagiye n'umunsi n'umwe amwumva oya navyo nzivamo ngo ngwiki jewe bebe mama ubwira utanga ubwira amabwiriza ndamuhanuye ngo areke kugira amaskandal kuri iyi domaine mutarava kuri ibi bebe mama hari umuntu yavuze yuko jewe kandi yabiri kuri platform yiwe ndashaka kuvuga umuntu yavuze yuko jewe navyaranye n'abagabo batandukanye icambere kuvyarana n'abagabo batandukanye si icaha kandi sinavyaranye n'abagabo batandukanye bacafise abana batatu babiri basange papa wabo umwe afite papa wabo kandi abo bana biwanje ni abana ba mariage pardon je mets point ni abana b'isezerano baraje kumpa barasaba iwacu barantanga ntabwo ari abana b'ibinyendaro none ga baby mama wowe hostinze nk'abantu nk'abo bariko baravuga ibintu kuri platform yawe kuko uticebura ugaca babwira ati hemwe mureke kuvuga abagore bavyaranye n'abagabo batandukanye kubera nanje navyaye ku batandukanye n'abagabo batandukanye how about that but you keep quiet ugacishiraho ahubwo induru are you like baby mama you see I'm plus wewe nta nubwo ari abana bisezerano binyendaro this oya by'abana bireke by'abana ndabivuga no ngo uri umuvyeyi yemere non moi aussi non plus je veux pas être humoriste je dois mutuka abana non les enfants sont innocents parce que havuzwe kuri platform yiwe yego yakoze amakosa narushaka nanje ngo amakosa ibyo nyene yakoze ishaka kubikorera iwanje shushu sishokwemera kutuka abana bareke muraho nkafunguri yanje oya ushaka gutuka abana biwe vraiment nuko igenda nta ndabatuka oya abana bareke ndamuha message yuko kwine were abo bana biyumvire umviriza abo bana biyumvire no munsi sivyo baby mama ndahari then like utawe abana bari innocent ivyo ujya yakoze ni wenyene ku gatwe kiwe ubube gito bwiwe burya oya umva shusho sinashatse kuvuga shaka kuvuga nk'abana parce que abana n'aba angel n'abana bacu twese turabavye twese nashatse kuvuga mariage kugira bavuze iwiwe ngo jewe ngo ndavyarana n'abagabo batandukanye nico message nshaka kumubitsa yuko eske we yavyaranye n'umugabo umwe nta bana ashobora kuvuga abana b'umuntu sinzopfa ndabavuze nahiki abana they are angels kandi abana ni abacu twese I love all babies
mu buzima bwose. Abana babiri abana banje nabiwe, maybe if she accepts it, but ntushobora kuza ngo uhostinga umuntu ariko araza kuvuga ngo wanjye babyara n'abagabo batandukanye n'ibiki. So nanjye ndi kukubwira kukwibutsa ati eske wowe ndetse kuko uri kurabivuga ni murezi bien ntavyara ntatera inda aryamana n'umuntu basangiye igitsina. Do you understand that? So rindira uyo ntacyo mfise nomubwira mugabo wowe umuhostinzi ndaka kukubaza ko uwo mugore ariko arantuka ko nabyaranye n'abagabo batandukanye agaca wowe umuhostinzi ntunamuhanura uvuga ati abana bakuremo. Eske kuko utamwibukije yuko nawe wabyaranye n'abagabo batandukanye kandi en plus batarabisezerano, kuko jewe abanje nabisezerano nakoze mariage imbere yo kubabyara. Wowe ariko biwawe baragutereye musi y'igiti urababyara. Oya. Yes, leave me alone, don't even talk. Don't. Oya. Urumva ndakubwira be careful. Sinkwemerera je navuze ko tuzagira ntuzenya live zo gucana abantu mugapana zo gutukana. Yes, ntuzane nawe bya bitutsi byabo, ntuzane bya bitutsi byabo honyene I'm coming for her. Kugira batware ibitutsi we nawe twe twagize neza vraiment, twe twatanguye neza, duheze neza sheri kandi ndamukunda nawe urankunda. Vuga muri kakajwi kwine none gakwine ukubera kuri pano yawe ibyo utabikora. Mugashushu reka ndakubaza urumva umuntu what the heck urumva nguyu guys vraiment muri ngaha aye turamaze amasanga ni munkurize gori basi mwisaha imwe n'iminota 30 zo bivuye ngo n'abagabo ngo umusito arahostinze aricaye ngaho arabizi deja yuko nawe afise abana batandukanye na papa wabo. Nta no kuvuga ngo ahanure basi hanura kubera uzi nawe situation yawe. But she didn't. Eske kubyarana n'abagabo batandukanye ni icaha? Eske ubanye n'umugabo umwe bikanka ni icaha kubana n'uwundi mukabyara? Okay, naho basi tuvuge ivyo niko ari icaha. Jewe ico nkunda no kubera baby mama yigeze ahaguruka basi ngo avuge nk'umuntu muzima. Niho namubonye ko ari shetani umwana mu kugezaho bagutuka bakavuga ngo abana jewe ntushobora kuza ngo uvuge umuntu kuri pano yanjye umuvuge ko kintu nanje niyizi ko kubwo buzima ndabubayemo ngo basi omwendeke kuguhagarika. Niba nabaye selfish canke umurozi nkareka kuvugisha ukuri mugabo uvuze ikintu nanje nzi ko nagikora ukuvuga ngo yabyaranye n'abagabo nanjye nzi ko nabyaranye n'abagabo mfuma mvuga ati hewe ibyo bireke urumva basi bireke canke ati birasanzwe. But she even kept quiet and she forget herself. Baby mom, ndakubizi again be careful kubera ndakuziye wewe subira hosting umuntu antuka one more time. Nzoza uri host baby mama one more time subira hosting umuntu antuka amvuga nawe. I don't give a fuck ko bagubwo bidesandurare niba ufise inzara yiwawe yisonzana muzinzi. But I am giving you a warning. Kandi ndayise warning. I don't care. One more time munambuka kuri platform ya and then you will see me. Who am I? Baby mama, you will regret it for the rest of your life. Wewe ntuzi wawe wibagire amashusho yiwawe ari hanze because niwibona hanze we ntuzogwara depression gusa. Continue
dutwo dufaranga sheri y'amakebo bandanya mu by'ibiharage muryango bandanya mu by'ibiharage byabo but I swear try me one more time try me jewe nama nirinda abantu ndababwira please ariko iyo nje nkavuga muca mutangura kwine you too much why muca muza jewe nzi ko mpora hababaza muga nimwe bo mwantanguye nk'uyu mukecuru nguma ndamwiya ntiyumva umukishe kwinga abantu bantuka umukishe wako muziba hosting umukecuru yakumengo ni benshi camping 75 ariko 75 vuma ntabwo uraba umukecuru it's okay but I don't know wise umukecuru n'indi ni unyene navo number I don't know umukecuru man ganje nanagiye kwiryamira ndoshe uzahita hari abantu ndababwiye abantu baba bashaka kukugira baby mama niba wumva yuko ukeneye kubaho kuri $100 yibeho but baby mama you're pulling my leg I swear to God please and please none nk'umuntu afise 24 akaba afise abana babiri kandi muri abo bana babiri bose tukaba tubona umengo bararutana imyaka hagati yabo ama tukaba tuzi ko ata mwana n'umwe muri abo afise umwaka umwe uvuga ngo ni mushasha uyu mukobwa wa 24 n'abana babiri sans le mariage sans rien elle peut appeler les gens imaraya how J'aime bien 24 ans, 24 ans avec 2 enfants, sans mariage, sans travail. Kubera iki batimariye habuze ikintu bagire tubatereye basha na telefone ya kabiri nakushinda kurungishiriza audio ariko arasigura ko igituma atagira mariage igituma atagira mariage ari 20 millions francs none wabwira guverineri akaguterera ukagira mariage I know hakarinda aragukoresha ibitabaho yombwa ati ko umuntu ufise amafaranga rero upfumunerera apfumenye ndakurongorwa kuko n'ubundi ubu turabanye ubuzima ni fo hamaca avuga ngo yango kitamaze none amurinda kugenda kurondera amafaranga baradukwaga inge gato namaje ni bya murenda mugenda kurondera amafaranga ya mariage ya bibi genda wandikwa yego ubundi lo mariage ki compte no kwandikwa jewe Charon ni anaga mariage nta mafoto ya mariage muzobona je nzogenda dusinye turi de nibizobera abanyimba turi marié no umuntu ushaka tutari marié twa tuzobimenya ko hageze divorce tuzodivorce turi de ayo mafaranga manza kubatamwo kugira muze kumenya yuko nasinye muzobimenya ariko tubana kandi nubwo mutobimenya ntibibaraba why uravyumva so abantu rero baye kugenda kuvuga ngo abantu nabaki bonyene wowe bidapo banzigende so what did you do zanizoje byose bije hanze kandi agusabise ikikoko uravyumva une personne je nakubwiye we c'est une personne atakindi kintu azi gukora atari juste na content ndia content nzima wowe kuva wamwumvira baby mama uvuga ati ikintu kizima amaze gukora artiste genda jewe artiste natanga n'ubuzi nubwo aza kuntukira ngo ngenda kubeshesha abantu du fucking money wewe utwo yatanze turi he wewe ko ari karahemuka kubera tu gift tw'amafaranga ngaye kwa $200 amafaranga ngashobora gukorera mu muso guys ingora nuko atazuyaronka kenshi uragiye urahemutse kubera $200 oya haguye mukanahemuke foma haguye mukanahemuke mugahemukire iyindi kote not with me not on me like baby mama no and no sorry yeah anyhow ngo mariage nibyo ngo ceremony nizo bazigira kugira banezereze abantu ejo atanico bazobafasha c'est ça cyo tuma jata muntu ubwira ngo ubuze amafaranga ngo ureke kugira mariage
oya ariko reka ko ndakubwira naje ngaho ngo yijajare ngo afite imyaka 24 honey there is a child I mean there is a uwundi mukobwa afite utu none afise 24 ans ariko hari umwana amabere ameze ngo ataronse abana babiri hari umwana n'amabere atarakura uwo mugabo wawe ubuye ubaza ko abandi bagenda gusinya ko ari bigugu none ko afise 24 ans yaravyaye umwana arenga umwe ari muri experience imwe nk'iyo turimo so ashaka tumufashe ntuzenga nimwe ari mu muzo turimo because jewe ndi umumama ndagenda nkakora nkagaburira abana banje nje utabona nza gutuka abantu ndashaka le fait yuko ataniyubaha as a parent. That's the reason why she cannot respect other parents. Because in herself, ashobora kuba yavyaye par accident. Mu mutwe wiwe atari yakira ko ari umuvyeyi akibwa ko ari umuvyeyi ariko bamubwiye ko batanga gutuka abana biwe canke bamwibuka ico kafise abana. That's it. Uravyumva? Nabanzi d'abord agende yikomporte nk'umuvyeyi imbere yuko atangwa kugira 24 uraza ngaho ukavuga ibiki baby mama nta myaka myinshi ndakuruta mbwa nta myaka myinshi ndakuruta byo ntuzoje ngaho ngo wijajare ngo wewe ngo urandutse imyaka myinshi mbwa ujumbura imyaka nduta nk'uwo mvyara hani si ibintu tubanza kugira si ibintu tubanza je naho kubanza kubwirwa isaku abantu bagize ama mariage abagabo babo batwigisha kwambara kondome je abore no musi yo kwarantuka mukagenda kabahostinga akavuga ngo ndumukecuru honey ndifuza kuvugisha umunsi umwe kugira nyene nimba ivyo bavuga ngo baratukana kaje ntukana he just ntukana